uganiriza gatoya nibaza kuganiriza ntacyo bitwaye urusha ruhana si question y'uruhusha ariko ni question yo kugira ngo mfashe wewe nanje nifashe ntacyo basi ntiza gatoya gusa iminota mike ntacyo bitwa ku mazina nitwa Noraske Kezimana canke Solution Man canke Man of God urashobora kuba waramaze kumva izina ryanje cyangwa ugasanga nkawe bwaryumva ariko ndi umwe mu bajene ba entrepreneur mbanganye mu gisagara cya Bujumbura mfise ama business burane ko amashashi yavuyeho ndafise business yo kuzana ibikoresho byo gukora amashashi mashasha ushiye gutwaramwe amazi ariko atari amakarto urabona ko benshi bafise amakarto ariko je business yanje niyo amashashi mashasha ushiye kujamwe amazi ariko akabora urumva ndi umujene entrepreneur nkora muri company yitwa G5 bikora ivyo bintu hama nakubonye umwanya muremure wicaye wenyene ndavuga nti umukobwa mwiza nk'urya what yicara wenyene kubera iki nabonye kusa n'umuntu yabavuye muri deception canke yagize ibibazo ndaheruka nanje guhura n'ibintu nk'ivyo ndagira deception ndiyanka nayibonye n'iryo cupu uri kurafata nyene si ry'umukobwa mwiza nkawe biraboneka yuko nyene ufise ibibazo ariko umukobwa mwiza nkawe ubukwiye umuntu nkanje ubukwiye umuntu ari gentleman ubukwiye umuntu akuba hafi kandi nturinde kwiruhisha wistressa I'm here for you you know rero nyimba tacu bitwaye umbwira akazina kawe nase nkibwa friend Wala kanu kabye what fasista Yami Kani marunete ukitagi nakiranda kwishura yego ni nibyo wechomoka jenda wechomoka ataka none yakuyemeye ko bakora vision Jesse ndimo muri kuri kamera ntabwo ndimo man genda umurorerezi sindimo kubiri kuri kamera mani kuri kamera mbona uje man naweza mupiga huyu kuna ni kamera mimi Jua nini? Mimi simo Kubera iki? Hivi mko unafanyaga hapa mimi sielewi mani meni yo kamera Twagiye jambo na sound man Marugura tukamera man. Urone akaje bipiga matwe turabakoze imana. Bumbe ko tuba turiko turare. yalampai akana na mubimba mazini. Mubimba. Twagiye. ucekivye bwenge man nje dushaka Urabona ko nawo buryo wasanga ikiwe ngane bari bayishyize duza bare kuri Kenza yanditse ko ngo ronde keshi Nireka kuvuga duza kubera ko duza wo bacasonze Ngena abibenzi gyosha Niyo hambe ku benzi Niyo hambe ku benzi samurai Okay nshaka mwabyumvira za telefone Uri sawa we bari kuravuga ngo niyo bivuze Je nabyo navuze Wewe dufite umwana muto no kura script
Dani ubona gutse aya ni ibihe bice mu kanyeza urashinyiriza yewe nshinyiriza umugabo aturiye hano wayitora birakubabaza uraza gusinda ugezeho korosa n'imbaho uyu nguyu ubarerwa ubusase izo ni droge Inda dosubirira abere. Les enfants, inda dosubirira abere. Matayo. Matayo. Mateo kabiri. Buri hariya muremure Yakobo nguyu. Nguyu Yakobo. abantu bose baba hanze Ndabona n'agacupa kubera yarabyibushe nyamba tutika ari nikora reka tu gihugu umugicupa mwijoro uteme muri kino gihugu reka ibyo wasezeranye kuko cyacu bibe mwizina Yesu mwizina Yesu Kristo mwizina Yesu Kristo ibyo bize kuko bibe mwizina Yesu Kristo Ibori vraiment c'est le démon vraiment direct ndira vraiment nuko nyene na mugabo urumva mu ndemera tuvugane sivyo Imana ishobora kwihanganira kuba umugore wari kafite kagukeneye natwe ni icyaha Imana iracana imisi Imana yaremye ntiheze nejo n'umunsi imisi Imana yaremye ni myinshi ntiheze abana bazimu toka shitani we bandike reka nigiye mu reka manu wandi ndacari mu reka vuga ariko abana yutagende ashagenda oya singenda ndagenda changenda ikomedira rende yana ke ateko nanje umengo nogenda wadakora nta muntu ari ngaha hafi ngo amfashe nta muntu ari hano amfashe gutera umugore koko mana niba umugore narongoye cyane nimba narongoye inzovu umugore ntashobora gutura agenda umuntu w'umugabo shema tsari zogatuwe wabona umuntu w'umugabo Shema Shema ntazaterura niwashoboye byose niwabishoboye mbiswa mama
reka amasoni sawa nera fata rero fata inana be fata fata ingidi vayo Pascal bagiye